I say I just beat the trials and tribulations. I just beat the case. The law just killed my homies, so we screaming loud like fuck the jakes. I'm knowing most of my homies apes, they tripping like gorillas. My girl been tripping lately. She be thinking I'm a hitter. That boy just took off with the pipe. I thought he was a hitter. My life is like a roller coaster. I just make a movie, lights, cameras, action, and we just get to shooting. My boys be slimy sliding. Bet that you can't keep up with them. A skate side, you might just see they keep the thunder with them. That boy be skipping states cause he knew they was trying to kill him. I been jumped off the porch, but now it's time to jump in that Porsche. I think she love me, that's for sure, but I don't see no action. I'm trying to grow, so let me glow. I'm trying to change this outcome. She knew my head was messed up, but she loved me anyway. I just want to say I'm sorry to my mama and my grandma. I fell in love with the llama cause I knew I didn't want the drama. Bro, that's that little shit though. Yes, nikaze inshuti mukunzi wigana wicana kuri The Real TV Show nko gusanzwe bizina mu host wawe the one and only Alan The Real akoze nibige bitandukanye abatandukanye ndetse nahatandukanye nko gusanzwe uri kuribona rero hano kuri camera za The Real TV Show ndi kumwe n'umutumire wacu umutumire w'umunsi nibaza yuko ibice 99 kwijana bo baratamuza ariko reka dutume bano bamenyekana hano muhira kugira ngo tubahe support ikwiriye canke ibereye bivanye n'impano ibereye wumvise washoye kumwumva uno musore yitwa BenTen 2X aho ubona yuko mu mwaka wa 2020 itariki 29 kwezi kwa kane yarashize ahabona indirimbo yise Ground ariko kandi umwaka wa 2020 nyene mu kwezi kw'indwi itariki 18 yarashize ahabona indirimbo yitwa Ghetto Angel Remix ariko original ikaba ari umuririmbyi yitwa Noka abamuzi nibaze ko bamuzi ariko kandi uwo mwaka nyene wa 2020 mu kwezi kwa 12 itariki 18 yashize ahabona indirimbo yise Back in the Days indirimbo wenyine bwiwe yita yuko yari indirimbo yaramaze gufata serious akazi kiwe muri umuziki nka passion aho izi ndirimbo zibiri nakubwiye Ground ndetse na Ghetto Angel zari indirimbo yakora nka fan just kugira ngo yiryohere ariko Back in the Days yitariki 18 mu kwezi kwa 12 yayikoze nk'indirimbo yiwe ya mbere ariko kandi umwaka wa 2021 ukwezi nyene kwa 12 yaciye ashira ahabona indirimbo yiwe yise Cold Outside aho ari indirimbo yasohoye kwigenekerezo rya 2025 canke aho twokwita kuri Noel ariko kandi 2022 itariki 21 y'ukwezi kwa gatanu acashira ahabona indirimbo yise Letter to Dub aho ubona yuko ari indirimbo nayo yashize abona muri gwa rutonde rw'indirimbo yita yuko ari indirimbo yashize habona amaze kuba umuririmbyi wa passion canke umuririmbyi bwite 2022 nyene ukwezi kwa ndwi itariki 16 yashize ahabona indirimbo ubwambere yise inyenyeri yaje ifise title y'izina ry'ikirundi ariko Trials and Tribulations yayisohoye ukwezi kwa gatatu itariki 4 z'ukwezi z'umwaka wa 2023 no kuvuga no uyu mwaka nyene turimwo ni umwaka ubona yuko haciye amezi 5 ashize ahabona ino ndirimbo yitwa BenTen 2X nikaze cyane kuri The Real TV Show enyuma yo kuvuguriwe. Thank you so much. Umeze neza, you welcome. Murakoze cyane. Wiyumva gute kwanza kuburi Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi c'amavukiro ubwambere kuva uba mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika utazi muhira ngo hasagote? Sinokubeshe sindanabitahura neza nibiri nirashika nkaho nyene numva ati asha nahashitse ndaha biracantangaza nibirashika mu mutwe nyene neza bivuga ati ngo asha wahashitse uracabona umengo ni dreams hari game vyuka nkavuga nkavuga ati ewe type turi kumwe ninde yako bivuga ati kaboti nyene shaka twari kubonana biracandenga ndashaka BenTen 2X atuyagiri ko ariko ramukurikirana ubwambere BenTen 2X ninde muri rusange amazina yiwe yo kuri tifashe gute ushaka kumenya biography yiwe? Well, BenTen 2 times ni Murundi nk'abandi kandi si Murundi yavukiye mu Burundi ni Murundi yavukiye muri Tanzania mu buhungiro naje muri Amerika afite imyaka 5 urumva maze imyaka myinshi cyane ndi muri Amerika abantu benshi ntibo kwemera ko ndi umugeni umunyafrika urumva batabonye nyene urabona akadarapo kanje mbafite hano aho nyene batumvishe mvugize kirundi nibo bamenya ko je ndi Murundi urumva ariko jewe BenTen 2 times ndi umuntu nyene akunda kuryoherwa kandi je nkunda abantu nyene bari serious ibintu bya serious nabikunda cyane kandi ndakunda numva nyene mbafite gaciro urumva kandi ndakunda respect yanje je ndakunda ko bafite respect kandi je ndibona ko jewe
urumva ndi hejuru ariko naho ndi hejuru je nkunda kwicisha bugufi urumva kubera naho ndi hejuru hariho nabandi bagenda bansumba bagenda bari hejuru ariko kwiyemera nyene biriho nyine aho wicisha confidence self confidence ikirundi cyane sorry pole sana ikirundi cyane usanga nyine kigoranye womenga nyine kwishira hejuru ariko ndi kubicisha nabize mu cyongereza is basically I have my confidence gendi confident of myself ndiyumva ko je ikintu cyacu cyose nishize umutwe wanje ho no gikora kandi no gishobora nabandi bose ndazi wishizeho ikintu mu mutwe wawe kabati ndo gikora kandi je nduyo ukiba kandi wo gikora ubyishizeho n'umwete ubikora niko je kuvuga ariko uri wavuze ko yumva umaze gushika muhira ndashaka utuyagire BenTen 2 times yatanguye kumva afise impano yo kuririmba ryari kuko navuze indirimbo wakoze ari nka joke canke ari nko kuvuga ngo donc impano yo kuririmba watanguye kuyumvamwo gute impano yo kuririmba nataka kuyumva afite imyaka navuga 10 ya nkiri mutoya nari mu mashure nakunda gukunda imiziki cyane so naciye ntangwa kuja mu makwaya makwaya yo kwishura ata makwaya yo mu isengero amakwaya yo kwishura nkiga kuririmba nshaka kwiga ama notes nyene ko wandika indirimbo kwindirimbo iduga hejuru nimanuka hasi kuhindura ama vocals yawe nyene guhindura nyene uko ijwi ryawe rimeze niho naciye ntankwa kubikunda ngenda mbona abantu baririmba neza nkavuga ati nkafite ibintu bya hatari reka nanje nimaze ndavyige ndabishire ku murongo muga ati nanje ndazi kuririmba ndazi guhimba indirimbo yanje niho naciye nabitangura nyene kuri 10 aho nyene ko sinabwa bitangura serious ndakundaga nyene urumva experience experiment music ni iki kuri wewe music is life music is me I'm music music ni jewe urumva music ni ubuzima bwanje I am music aho mbona ho zoba ndi gutamba nkubita nyene ka dance nyene ka crazy nyene kubera iki muziki nyene it flows in my body urumva nyene amavenzi yanje aho ndi hose je muziki nyene muziki is it like medicine? Music is like medicine to me. Yes, music is medicine. Music is I'm a patient to music. Music how comes kwitwa BenTen kandi music and medicine? Kunyita BenTen nyene yo nitazirano abantu bageye bampa bagenzi yavuye kubera nandi mwisho ndi muri America abantu nyene bakunda kunyitwa Benihana Benjamin ibiki ngata kugira munyitwe iryo zina munyite Ben gusa aho nyene babonye iryo zina Ben ndayikunze nyene aryo nabahaye bavuge aho nyene bazi ko abatipe banje bari bazi kungunda kuraba ishow yitwa BenTen sinzi ndi bamuzi iyo show abantu barabakatone muraba cartoon network nyene enzo muri America ama TV yo muri America nyene y'ubupupe nyene nayikunda kwiraba nkiri muto cyane abanye bavuga ati ewe BenTen tulizokuta BenTen wanawaza bagenda banyitaza BenTen aho banyitwa bose BenTen mwavote kanda nyene kanda hinde ndayigire rap name yanje ngati BenTen kwere bose banzi ko ndi BenTen kanda higire nyene ndimbo ya inza ndi my stage name ariko izina ryo kuri niriye izina ryo kuri banyitwa Benimana atari Benimana Ben Benimana Ben va muri Ben muri Benimana Ben riva muri Benimana ariko ni Benimana urumva nyene be silent ni Benimana Gustave nkayangona Gustave nkayangona Gustave ndayizi amateka yawe ntawatashitse ati amateka yawe ntawatashitse yashitse hose mu barayizi no muri Amerika barazi Gustave thank you bro reka tuyagerere kuri Kuri warasohoye indirimbo ivyo we wita nka joke nibaza yuko ari indirimbo ya mbere ground ndetse n'indirimbo Ghetto Angel remix ya muririmbyi No Cap ariko mu nyuma warasohoye back in the days idea yo kumva yuko sori indirimbo yawe bwite utari kura joking yaje gute kuko December igenekerezo rya 18 tubivuge muri Kigarama igenekerezo rya 18 umwaka wa 2020 niho wasohoye indirimbo yawe bwite uvuga ati right now ngira ndabifata nka passion byaje gute idea yavuye koje nabikoze ni kubera nabonye byari byagoranye cyane hariho umugenzi wanje yapfiriye mu mazi mvuga ati akanyene kazobara akibutso urumva no mu ndirimbo muzokumva izina giwe bamwita Michael Michel urumva era umutipe wanje nyene vya hatari nyene naye ndamukunda cyane iyo ndirimbo nayikoze kubera we navuga ati nyene yapfiriye mu mazi bari bagiye koga nyene mu ruyaga nkaho wogenda koga kuri Tanganyika umwana agenda kure yimva nyankazi koga amazi nyene yafite ivyondo vyinshi cyane mu ngora
akorokera mu mazi nyene arafatwa n'ivyondo nyene aca afira mu mazi mugati ndirimbo nyene nayikoze kugira tumwibuke back in the days the water took my little homie amazi yatwaye mugenzi wanje urumva niko nayivuze aho nyene karakibutsa ko kwibuza abantu bari bamuzi abantu bari bamukunda n'abatamuzi bazovuga ati umutipe nyene yakunda umuntu urumva kandi ngiye kugira na film nyene yayo kuri video gushutinga video yayo aho nyene hari umutipe yashatse kuba muri video nyene yari yakunze muziki yanje namugenzi mwize kandi abavyeyi nyene bari baza abavyeyi banje twatura abagenzi I mean very close cyane bari close cyane umutipe nyene ntiyaronse umwanya wo gushika muri video yanje kubera iki kubera baramwishe amurashe mu mutwe yari umugenzi yashaka kuba muri video yanje mvuga ati naho kandi iyo video nyene yari uwo munsi nyene bamuhambiye after losing your friend your closest friend what you buru wundi kandi family ziri close oh sorry bro nabice berabaza cyane urumva mvuga ati naho hatari ngaha uwo munsi n'umunsi twe bagiye kumuhamba kamfe kumushira muri video nyene bazobona amafoto yiwe hano nyene bose twambaye amashati ifoto ziyo nyene wati video turayikora nyene twerekane ko muri video washe wambara impuzu ari mwambaye impuzu yiwe just kugira ngo mugire duhagaze naho bamurasiye urumva iyo video nayikoreye aho nyene twari turi benshi abarundi abantu bose bavuye muri rukore muri za Tanzania bari impunzi benshi bari iyo nyene twakoze iyo video nyene nerekana gusa ko turi kumwe urumva nibyo nshaka kwerekana ko urukundo ruracari ngaho na wa wundi aracari kumwe natwe wa mugenzi wanje nyene bamwitwa Imenyuwo mutwa kono bivuga nyene Gucci niko bamwita Gucci nitazi nongiwe sama acapella kuri back in the days ati sama acapella ya back in the days back in the days what's up back in the days and I've been the same ever since y'all and I've been the same ever since, y'all. Back in the days, the water took my little homie, yo. Back in the days, it felt like whoa, too now. Back in the days, I used to run with Ace up in the zoo. Back in the days, and since y'all. And I've been the same ever since, y'all. Back in the days, it was just little chicks trying to eat. Back in the days, up in the woods, in the hood, I used to wake up, kick balls up in the field, like in Africa. But they ain't even know I was in the hood, posted in the alley, had my back street. Boy, used to switch up like some clothes at church, boy. Now what the? You can blame my fucking daddy. I don't even hate him, man. He snakes up in the grass. Mama told me more than alone. On them days I was alone. So much money now it's gone. Got it bad, but now I'm on. Hit a stain, but now I'm done. Man. Yeah man, nibaza yuko muri kumurumviriza impano ya BenTen 2 times ariko kandi yashitse mu gisagara ca Bujumbura inyuma yo gukora back in the days warakoze Cold Outside. The idea rimenze gute? Why Cold Outside? Oh my god, cyo kibazo man. Cyiza cyane nukundi man. Nkunze kubera iyo ndirimbo nanditse naenda kajagari naendi urumva umutipe wo hanze nyine naenda murasta bro ati yeah bro ndirimbo nayikoze mfunzwe nari mfunzwe iyo ndirimbo ndayikora kubera nari nafunzwe nyine hajya muri Amerika bafite urumva hari amabarafu nyine snow muri abantu bazi snow ya hari agwa ama snow kandi hari akonje hanze n'indani hari akonje iyo ndirimbo ntayanditse mvuga ati you know nobody knows because it's cold outside nta numwe abizi kubera hanze hakonje nta numwe azi ivyo turi guca mu nyine kubera akakanye hanze arakanye umuntu nyine usanga ari ibintu byinshi cyane kandi isi nayo irakonye atari no kuvuga ati ngo hanze harakanye gusa iyi si tubamo irakanye urumva irakanye cyane is cold abantu bose bati imitima ikanye urumva nta numwe usanga azi ivyo uri gucamo nta numwe abazi inze amagogo burimo stress bufite ibintu ucamo nyene byose nta numwe ababizi because hanze usanga nyene abantu bose bimenya bagenda bimenya urumva so cold outside you know niko nayise ndirimbo nayise Cold Outside nayanditse mfunzwe inspiration niyo kuvuga ati isi irakanye urumva rimwe runda kwimenya never tell the secret bafunzwe ziri Jagari mena imyaka y'ubusore dufatuko tuvuko nyene ni imyaka y'ubusore nakoze amafuti y'ubusore abatahora bitahora n'abatabitahora nyene asha muri menya mwiyumvire gake nakundi thank you uramaze kuba wavuze umurundi ariko atavuga mu Burundi right now uravuga ikirundi kwanza ko uvuga ikirundi utigeze uvukira mu Burundi uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
ni ikintu waho agaciro kangana gute ntigiki caguteye kumva yuko ugomba kumenya ikirundi koko numvirije abo muvuka na siblings umenga ikirundi si kirenga cyane kuko ukivuga oya je umuntu mukuru mukuru avuga ikirundi cyane ni mushikanje mukuru wanje ni bavuga ikirundi cyane cyane kunsumye nanje umwe mu bantu bakomeye cyane muri Miss Burundi ni mamuzi Miss Burundian asha mugende muri Miss Burundian Mr and Mrs Burundian USA bari hiye batuvugane bari kumwe nabo mwumva ni mamuzi batuvugane bose mugende murabe check them out man wanye na give big shout out to my big sister Isabella CEO urumva nyene na Mr Burundi and Mr Ibrahim baje bose ndabahaye you know what I'm saying big up haje nyene urumva je ikirundi canje ndakivuga kubera sokuru wanje yanyigishije ikirundi gikomeye avuga atewe indome zitobore ijambo ritomera abantu bakumve icyo uvuga cyose kubera ikirundi kirakomeye bavuga ikirundi nk'ikinyamerika nyene nakunda kuvuga nk'ikinyamerika gasanga urudome warukuye narukuyemo nkavuga wambesheye urumva bavuga iryo si ijambo muhungu bavuga wambeshe wampenze bavuga wambesheye bavuga ati wambesheye sha wambesheye buvuze ikindi urumva aho nyene kuvuga umuntu yambeshe wambesheye ati oya muhungu siko bivuga nyene akanyigisha you know sogokuru umwe arabana hari sogokuru nubundi sokuru nabibi nibo banzanye muri Amerika tunagiye ku dossier ya sokuru nabibi nibo banzanye muri Amerika urumva ibindi byose byaci bikurikiranye nene mpindura ngenda kubana n'abavyeyi kubera nakumbuye ni ikirundi cavuye ndashaka kumbwira rero ikirundi cavuye kwa Stanislas bamuta Stanislas abantu bazi Stanislas bavuye muri Kanembwa yarabigishije mwese kandi munabizi barabizi barabazi benshi barabazi yarumwigisha yigisha abantu benshi vuga Young Speed sanga ibisira mwigishije sokuru wanje Young Speed an artist Young Speed ujya mu artist Young Speed bo muri America sokuru yaramwigishije sokuru wanje yigishe benshi cyane wow sounds good ni uravuze rero uci uvuga kantu gatumye nomva hari ikindi kibazo mfise nizihe ndirimbo z'abarondotse inyuma yuko z'abarundi bakorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abakorera ngaha rero ni banduzi ashanzi wambere nyenzi ni Big Farias Big Fizzo ni umufana wiwe nyene kandi ya mutipe ateye imbere nyene amaze gukora show muri Amerika yakoze amashow muri Amerika naragi kuraba show yiwe imwe ndamubona mvuga ati ibintu ngiye kumubona nyene ibintu bya crazy nyene ibintu nyene yindenga kubera sinarenze ko yoza muri Amerika gukora indirimbo nyene mu Burundi wacu yaraje mvuga ati ndatangara wari wagiye muri show yiwe nanage muri show yiwe nyene kumuraba nyene nagenda raba kumuramutse namuramukije gusa ko nandi muri ibintu byinshi ndi kwiruka nta foto wafashe nta gafoto nafashe narifuza gafoto ko nta gafoto nafashe nakundiruka nyene nawe yari busy nyene nafotora n'abandi agenda n'ibindi ariko sinaronse ifoto nawe ariko ndifuza ko tunabonana n'ubundi kandi ari Bujumbura ndifuza ko twabonana muhungu aho pazobona ikiganiro ndifuza ko message kuri Big Fizzo nuko umuririmbyi yitwa BenTen kuva muri Amerika mwahuriye Amerika waje gukora show arifuza kandi kuva Bujumbura kubonye abandi baririmbyi bose nyuma ya Big Fizzo abandi barimbe ndazi Said B na Fabelove man Fabelove mutipe nyene tipa ko indirimbo nziza cyane kandi nyene nivati nyene bijya kora nyene twahuza urumva twahuza cyane n'abanyine bandi nyene harabandi benshi nzi ariko usanga nyene amazina nyene tayo nzi cyane ako nyene abatatu nyene nabaza abanyene aho nashika hari indirimbo yitwa Itamporize ya Dramati ariko ndumva ko ukunda cyane ngo kuva ejo ngo yumvise ngo ni indirimbo ugumushaka kumviritsa je ndimo nziza cyane uravize zama idea gukora song na Dramati we nk'umuraperi even nawe arihora akora rap mugabo arakora indirimbo ziri soft nka Itamporize indirimbo ziri soft ndazikora ariko urumva je sinzi nyene ndimo ndi gukora jewe usanga ndi gukora indirimbo nyene atareze urukundo ariko zo gutera za life na struggles umuntu agucamo kugira nyene ngire relate n'abantu urumva nyene kubera nyene woca mu bintu kandi wobivamo ukasurpass nyene ko umustar nyene mu byo byose ukora urumva nkuko nabivuze
ubishizeho umwete ubicu ushaka cyacu cyose nyine ubishize mu mutwe kandi nyine ukabishamo ingufu ukaba ufite believe faith ibintu byose birashoboka. Crazy dreams zawe canke dream no gukora na song na Fabelove niko nariko ndavyumva ni kimwe mu bintu naho waje muri affaires z'umuryango ni kimwe mu bintu byatumye uza n'igishika cinshi mu Burundi. Yeah, it's real. Yeah, of course it's true. Of course it's true. Fabelove shakora ndimo nawe. Tuvuge Big Fizzo shakora ndimo nawe. Abo bose Dramati man, please man. Dukora ndimo man. Twereka no Burundi, twereke du shining nyene tubishire kuri map. Urumva nyene twereka n'isi yose nyeko twese turi ngaha. Uburundi bwacu buri ngaha butera imbere. Yeah, ndashaka kumbwira ikintu wakunze kuri Fabelove. Fabelove myaka uti ndimo nyene z'aba star man kandi amajambo nyine bavuga ati usanga atomoye kandi nyene atera ijambo ukabyumva neza. Ivyo nivyo nkunda kandi je ndakunda umuntu nyene arapura nyene kumva ama bars akagufata nyene n'amajambo nyene akinjira neza. Hari abanye bagenda bagira beat gusa nyene ukumva beat niyo niyivuga nyene ukumva nyene beat niyo bari muri izi gusa ariko amajambo urakunda lyrics cyane. Nkunda lyrics nyene akubita lyrics nyene zumvikana ukataga nyene indima ndayisubiramo kabiri gatatu kane gatanu nyene ngiye kuryama ndayipiga nyene maze njyame ndayipize sinjyama ndayipize urumva yavyo navyo nakoze cyane kandi ndavyemera mu urafise indoto ushaka gushikako mu muziki nikiye kintu utipfuza gupfa utarashikako? Jewe nshaka guteza imbere Uburundi shaka Uburundi bushike kuri map avuga ati nk'abo bavuga ati ba Nigeria ba Liberia baki bose hano bagira imiziki bavuga ati Burundi bavuze ati no mu ndimba bari kuririmba ba shouting out nyene abahanza nyene bavuga ati nyene ama state n'abanze ama countries kubera hano muri Africa dufite countries bakavuga ati n'Uburundi bakabushiramo hamwe buza muri top 5. Yes bagashira n'Uburundi hejuru bakavuga ati Burundi shout out to Burundi urumva bakashiramo. Kuri wewe waza kugomba gukora iki kugira ngo Burundi buze bushike kuri iyo level? Nshaka gufatana n'abantu nk'abahanza bo ngaha abaririmbyi bo ngaha artists bo ngaha dukora indirimbo twerekana Uburundi nkaho nyine twogira novuga ati sinzi muzica ico bitwa cipher abarundi nyene benshi babajama uza hamwe twakora indirimbo nyene yo guteza imbere Uburundi. Ushatse kuvuga All Stars? All Star song byahora bibaho kera ugasanga bari kwaririmba bucumbura kiwanja cangu tugashira hamwe bakarimba ivyiza by'u Burundi. Yes tugashira hamwe twese tukaririmba indirimbo. Why utozaniye idea ukayiha abandi baririmbye? N'ubwambere ngishika muri Afrika n'ubwambere nkunyora kwitaka yivukiro y'abavyeyi banje naho novuga aho jewe noba naravukiye mu Burundi. N'ubwambere nkashika ubu nyene je naje kuraba kandi naje kugira connection n'abantu bo ngaha n'abarundi bo ngaha bacu kugira bamenye ko nanje n'umurundi wacu n'umurundi wo mu Burundi mbahajya muri Amerika shaka guteza imbere ubundi bwacu. Bambise kariho ugitangura gukurikirana umuziki nta bintu byinshi uzi kubajanye n'aba musicians b'abarundi. Female artist urabaza? Female artist mu Burundi female artist that's not kubesha mu nta ndirimbo nimwe urara w'umukobwa ariko you wish? I wish I do I want to know I wish I want to see Burundian female artists. Reka ndakoriente kuri Instagram yitwa Best of 257 ndetse n'iyindi yitwa Burundi on the Map barakunda gushira ko abakobwa baririmba Burundi na map ndakunda kuyibona na map ndabafite kuri Instagram trying kuzuraraba cyane posts zabo barabikora ico kimwe na Burundian BG. Okay. Ni izo ni zimwe mu bantu bakurikirana cyane abaririmbyi kuba supporting basohoye indirimbo. So ndashaka tusimbire muri iki gikorwa hari igikorwa cabaye umukuru w'igihugu canke nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye nibaze yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi uramuzi yaraje muri Amerika warigeze kuwumva opportunity wararonse opportunity yo kumva ivyo bashoboye kuyaga canke abarundi bari hariya impanuro yabahaye abarundi gukura amaboko mu mpuzu abarundi muri hanze mukaza mugakora project mu Burundi mukubaka Burundi bugasa neza niki kintu caje mu mutima muri wo umaje kumva yuko ico cyumviro gihari umukuru w'igihugu yitaye abantu nkamwe bwe mutaha mu Burundi? Ubwambere na mbere jewe naho ntare bwa byumve n'ivyo nyene urumva no before ataranabivuga iyo niyo yari idea kubera je nara ko nabivuga no gute
I already understood. Naragize understand. Ko nitwaje muri Amerika kwicara ngo tube muri Amerika. Amerika siho muhiri wacu. Siho badata n'abasokuruza bacu, siho bavukiye. Igihugu cyacu ni Burundi. Niho nyene bose bavuga niho turinda gusubira n'ubundi. Urumva niyo mahanga niho turonka agaciro, niho turonka respect muri wacu mu Burundi. Urumva ibyo byose nari navyumviye kera turinda guteza imbere Burundi. Jewe navyumvishe mvuga ati ewe dufite same idea yo gukora kuduza Burundi imbere. Kandi je ndabishaka cyane ibyo nshaka gukora n'ubundi nawo Mungu niyo mind ndafite kera yo gukora yo kuza tuzuze Burundi ukora ama project hano mu Burundi tuzuze Burundi bwacu tuhagire nyene wahuza ukati wow this is Burundi. I mean Burundi. Urumva n'abatourist bakaza baraba nyene Burundi ni he Burundi West Burundi. Urumva ndashaka kumbwira ibintu bitatu kumvushika mu Burundi wabonye wakunze. Ibyo nakunze nakunze abantu benshi nyine usanga bakorera ku rukundo. Urukundo ishambere urukundo ruriho abantu nyine barakwitaho. Ico ni kimwe urukundo no kwitaho ni kimwe urukundo uramwitaho. Nakunze na view yo mu Burundi different. Ukora nyine imisozi aho uri hose nyine ugenda nyine uruyaga ukabona Lake Tanganyika narakunze. That site. You know the site, you know the views of Burundi is very nice. Chagatatu, novuga chagatatu. Abantu bose bari busy, urumva. Abantu bose bari busy. Bashaka. Even you guys muri America muri busy. Turi busy. Ariko hano usanga bashaka kwiteza imbere. Abantu benshi bashaka kwiteza imbere. Nashaka ikintu gitandukanye ni gihari hari iwanyu. Gihari hari iwacu. Novuga ikintu. Nguhitishemo. Didn't you like foods? Ibyo byo ngaho biri natural. Ukonovuga ibyo byakunze none. Nabikunda cyane. Ibyo byo ngaho biraryoshye cyane. Warafunguye umukeke? Umukeke narariye, nariye ubuswage nyene bwa fresh professional, amasoda yo ngaho ari fresh, urumva nyene ntameze nkajya artificial flavor. No ma vya artificial flavor. Inkoko yo ngaho ni inkoko nyayo, inyama nyayo tari nyine. Bateri bishinge zo muri Amerika. Hano ibyo biri fresh nyene. Umuntu aragenda mu murima agakura ibintu nyene amashu ibiki tomato bakazikura mu murima bakaza nyene ugateka ibyo nyene bya fresh nyene bya original organic. Urumva ibyo nyene nabikunze cyane muhungu. Muri healthy. Muri healthy hajya no mari bari healthy nyene sabaje genda gutemwe mu mungano uko musa neza. Je nikora nkora amatiza abandi bose usanga nyene hari gihe banamba ko ntibashaka kujya. Hari gihe abandi usanga bari big mama bari za big kweri byo nyene barajya bakajya bagahwera ugasanga bari kwaje ibintu bidafasha bakajya ibintu bidana bafashe umutima. Foods ni bigake umuntu aza mu Burundi ntakundi ifungurwa. Ashaka rero tugende mu kantu bita what if. Okay. Nkahamwe ubuzima buguhitishijemo canke Imana iguhitishijemo kuvuka bugira kabiri wo kwifuza kuvukira mu Burundi ugakurira mu Burundi canke muri Amerika. Karagoye cyane bonga. Nkuriye mu Burundi no camenya Burundi neza kumenya neza nkavuga ati icyo kuraho nyine nogira struggle cyane ariko naho nogira struggle nokoresha ubwenge bwanje. Abavyeyi banje bari okay. Urumva so ndaza abavyeyi banje mfite bari good meze neza bari kunyigisha bakanyereka neza nyine umuco nuko nanje ninda kwitwara nuko ninda komera. But what if I was born in Burundi? If I was born in Burundi, I don't know if my life would be the same. I don't know if it would be the same. Ziko byo bari bimeze nkuko bimeze ubunyene. Urumva sinovuga ko no ndi low or no ndi hejuru navyonzi because ivyo nyene umuntu nyene ko kwifuje kuvukira no maybe ukazogenda mu nyuma mugo aravukira. Byo bari good kubwawe niko byumva. Byo bari good kweno camenya ico novuga no menya Kirundi n'amajambo vyinshi cyane kubera no byinshi birandengana. Twavuye ko gihugu wavukiramo amahigo ya kabiri uyahawe uwo kwemera kuvukira mu muryango canke ukwemera yuko Imana iguhukihitiramwe ukaraba imico y'abandi ukihitiramo nimba ukwemera kuvuka hano ni giki kintu kigutuma wumva umengo umuryango by'ukuri navukiye aho nipfuza ariko nimba ukwifuza kuvukira hano cyo bari giki kigutuma uvuza ahandi n'abandi bantu abavyeyi n'abandi bavyeyi aba siblings parents abavyeyi bandi bakunda n'abavyeyi n'aba siblings bandi bakunda. Ndashaka umbwire
nibihe bintu bibiri ukunda ku bavyeyi nibihe bintu bibiri ukunda kumvugana abavyeyi ndabakunda cyane kubera n'ubundi nibo banshikanye hano muri Afrika urumva kandi nibo banshikanye muri Amerika bampaye icyo bitwa chance nivyo bakundira bakundira cyane kubera bampaye chance muri Amerika urumva bakora icyo bashobora cyose cyo kumfasha mu byo ndimo kugira ubeho kure naho nyine usanga bari busy mu rukundo rwabo ruraronka urukundo rwabo naruronka ndaruronka mu baza abanyafrika bakomeza baguha urukundo nyene rwa tough ariko ugize imbere ararubona rwa rukundo rwo baguhaye igituma barguhaye ko rwabimeze kwagukara bahagukarira bahugira iki bagukubita ariko babikora ari urukundo babifite niko bazi kubikora nta kundi babikora so byemera nyene undi usanga ubyemera wakoze nyene wabonye nkama kuba muvukana siblings abakunzi bagenda bakunda cyane kubera banyereka urukundo cyambere na mbere bakamfasha mu byose nshaka gukora urumva kandi bakaba n'abafana banje cyambere na mbere ni mu zanjye zose ugasanga barazizi bakaziririmba nyene turi kumwe usanga brother wanje kumva indirimbo zose indirimbo yanjye ntiburamo bikaguha inguvu bati okay n'umuryango barikunda sawa kankubita izindi nkobati komeze ngenda impa more more inspiration, more passion to be able to do my music. Kuri music yanje. Bajya batoya banje ndabakunda cyane. Famfe kandi ndazi ko bomfira uhagara imbere yanje mushikanje nyene naho reka tuvuge tuweje kumvugirisha nabi. Yoza gahagara makavati subira mumvugisha ko nyene. Nagukubita coffee. Urukundo ni gwinshi cyane. Ni iki kintu rero tugarutse muri music usaba abarundi n'abarundi kazi abari mu Burundi n'abatari mu Burundi mu ntumbero yo kugushigikira. Inde igiki kintu usaba abarundi n'abarundi kazi aho bari ku isi hose mu ntumbero yo kugushigikira no gushigikira music yawe. Je nshaka bashigikira kubera iki je nshaka guteza imbere abarundi bacu n'imiziki yanje urumva kubera hariho abana bato bimve ati nyine ntiboshika kure cyane kubera urazi nyine kubera ama struggle n'ibindi byose usanga barimo no kubuzima usanga bumeze nshaka bashigikire nyine kugira dukorane hamwe dufashe gwaruka gwacu future nimabumva future the youth batoya tubereke inzira yo guteza imbere kubera atari twe tubereka ntabwo bazobereka urumva atari twe twikiza imbere tukabereka karorero ndazobereka none ntanoma bakurikira ibyo wanoba umva wa monkey sees monkey do that's how it is muri hari abarundi benshi batazi Burundi baba hanze ubahamagariye karabazi ko i Burundi hari intambara abantu bicana benshi cyane ni iki kintu ubahamagarira na cyane wowe wahamaze kuhabona ico wabonye kimeze neza ya ntambara yubaza yo bihari cyangwa urabahamagarira kuza jene bose nabahamagara mu kazi hano mu Burundi kubera iyo muri Amerika usanga bose batimitwe ugasanga nyene bakurikira nyene iby'abanyamerika imico y'abanyamerika bakivira ati no jewe mi American nyene umunyamerika twe turaza aho wavukiye muhungu turazi nyene umuryango wawe turabizi byose bro wigira American byahehe bakiga nkaho nyene bari American nyene ntacyo bakora urumva bakigira like they're not Burundians. We know you're Burundian. We know who you are, bro. For real, we know who you are. Turazi uribo. Urumva. Bakicisha iyo mico ugasanga bari gufungwa cyane. Abagenzi banje usanga barafunzwe benshi cyane. Ndabifuza ko bosubira inyuma bagafata imico yacu bakavuga ati ewe duteze imbere y'Uburundi, duteze imbere ubundi bwacu urumva. Reka dushinga amasoko muri Afrika, dushinge amahoteli, tugire ibiki kubera ko dutubushobozi tubufite. Dukire ibintu byinshi cyane, tugire byinshi nyene bizoteza Burundi bwacu imbere n'ugwaruka gwacu barakabona nabana bakomeye rayo bari gukora reka nanje ndabi nimba nanje no bikora urumva kugira iki kuri duteza imbere Burundi bwacu urumva kandi bikore nyene turi kumwe n'Imana kubera Imana niyo ya mbere na mbere nyene ndabyemeza cyane. Let me say thank you kuri time yawe mvuge na thank you ku mwanya mwiza kuko twaronse opportunity yo kugira tuyaga imbere ko dukora ikiganiro ndaronka kanya gato ko kukumenya hama nizere yuko nibindi bikorwa kuko nibaza yuko ari ibindi bikorwa uri kurategura canke uri kurategekanya gukora tuzogira ibakwe byo kugira ngo tukubone nk'uko twakubonye no mose hama twereka abarundi n'imigambo uri kurakorera hano mu gisagara ca Bujumbura ndetse
mu gihugu cy'u Burundi? Hariho byinshi cyane kandi namurakoze cyane kuba mufite hano nyene kuba mwaje muranyagisha mu bima byose nabikunze kandi nishimye cyane mfite ibyishimo byinshi cyane mu mutima no kuri kwimana mfite ibyishimo kuba ndi ngaha urumva kuba nabonye abajama nkawe nyene nkamwe hano muri babiri mu byo muri gukora byose biranshimisha cyane kandi nshaka kubisubiramo n'ubundi reka dusubire duhure n'ubundi bavuga ngo again and again yes reka nibutse abantu yuko indirimbo yawe ya nyuma nkuko twayivuze nayivuze muri introduction babwire ni yihe amucu bahamagara kugira abakandi nasohoye video yitwa Trials and Tribulations ni video nshasha yanje harimo amadarapo y'u Burundi harimo ariko naho ndi kuvuga icyongereza umva ndacashira Burundi bwanjye nta muntu yakwemera ko umurundi atavyumvise utavyumvise navyo bomenya cyane kuri komasi nakubesha n'umenya ntawe kuvuga icyongereza cyanje bavuga ati usu murundi numva uri kuri planning kugira abarundi baze bamenye neza ko umurundi kugira bagushigikire hari indirimbo nyinshi hari album mfite ngiye gusohora Grown 2 volume 2 niko nayise it's Grown volume 2 nyezo bafite indirimbo z'u Burundi nyinshi cyane zivuga ikirundi nyinshi cyane n'amasingles mfite ngiye gusohora inasohoka mbuye hano muri Afrika kandi zogaruka n'ubundi subwambere subwanyuma ndabisubiramo n'ubundi subwambere subwanyuma rega mvuge nti asante sana kandi nikaze kandi muhira nahari watwakiriye mu kibanza cawe nta kibazo murakoze asante sana reka ndagushimira dukurikanye kuva ku munota wa mbere gushika ku munota ngiye kokubwira ko nagasaga sindagusezeye nk'ugiye gushengera ariko ndagusezeye nkaho tugiye gukurana kingohe na Ben aho ubona yuko yari yatwakiriye mu kibanza kimeze neza ni mu kigobe niho yashoboye gushikira ariko kandi numwe mu barundi yipfuza support yawe aho uri hose kujya wemeye gushigikira The Royal TV Show kujya wemeye gushigikira umuziki w'Uburundi muri rusange kujya wemeye gushigikira ibikorwa by'abana b'igihugu nivuze yuko ushigikira ibikorwa by'uno musore ubona yuko ameze neza afise n'ivyumviro byiza reka jewe tuvane hano cenza kukwereka ibindi bikorwa ariko arategura ntabwo ndabikubwiye reka ibe surprise ni wabona wa mu diaspora uzocuza kuraba kugira ngo ibintu bimere neza cyane jewe banyita the one and only Allen the Real I'm not for real I'm the real himself reka ndagusabira yuko Imana ndagusabire yuko Imana yo gutiza amagara n'amafaranga byose mu mahoro gwa gasore canke itirwa gasore amafoto meza isana muri meze neza muri mariage canke diplome canke anniversaire byose n'ibindi n'amajibile urashobora kubironka bimeze neza ariko ukeneye reportage y'ibige bitandukanye urashobora kudukontakta nka The Royal TV Show tukabigukorera reka ugire aho uba kandi ubahwe ja Blaze.